Turabaramukije bakunzi imbonesha kure BTV Burundi. Uyu munsi tuganire ku bijanye n'ikoreshwa ry'abana batarakwiza imyaka. Nta muntu atazi yuko gukoresha umwana ari icaha, ariko turavyirengagiza tukaja mu bandi bavyeyi tuvuga ngo dusize abakozi muhira, ugasanga umwana afise imyaka 13, 14, 12. Aho nuko tutavuze abavyeyi nabo barungika abana babo guca ingero, agasiga muhira ngo umwana agiye kumucira amahera, we wari muhira ngo aranzanira amahera nta kibazo, ugasanga ariko akoresha umwana akiri muto cane. Uyu munsi nivyo tugira tuganireko, mbega nibiki bituma n'ingaruka mbi izahe zishobora kubashikira yaba ku bavyeyi canke ku bana, mbe niki cokorwa kugira ngo ivyo vyose bishobore gutuzwa. Mu kiganiro mukamugira mu gishikirizo Erika Diera Nibimpa, tukaba turi kumwe na mugenzanje Loïc Chapeau Bienfait, hamwe tukaba dusa n'umutumire yanonose ibijanye n'imyifato Kwizera Noel. Turabaramukije. Ndabaramukije gose nongera nshimira n'abariko baradukurikirana, mwakoze kudutumira. Nk'uko mugenzanje ahejeje kubashikiriza, tugomba duce irya nino ikibazo c'abavyeyi bakoresha abana batarakwiza imyaka, ingaruka mbi cane cane n'icokorwa kugira ngo biranduranwe n'imizi. Nkuko hejeje kubivuga, turi kumwe n'umutumire ngaha mukanya isasi ikiganiro gitangure, tutisangwa ikaze. Ico twoherako nyamukuru, mbega nibiki bituma abana bandanya bakoreshwa batarakwiza imyaka? Mbega umwana niki? Mu mategeko umwana aba ari ufise imyaka ingahe? Umwana bita umwana utarakwiza imyaka 18 wese. Hakaba hari amategeko ahari agenga abana bonyene, ivyo uri musi imyaka 18 ashobora gukora, sivyo ufise 18 kuduga arekuriwe. Turagaruka ku mfatiro yacu, ikoreshwa ry'abana bari musi y'imyaka 18. Turabona aho tubaye hari abana benshi, aho turi muhiri wacu usanga dufise abo twita ngo n'abakozi, ugasanga n'umwana akiri muto gose agakora ibintu biruhishije, ndetse si mu mazu gusa, oya hari abana bikorera imizigo, turabona aho duca hose. Mbega kubera iki uri umuvyeyi ufise umwana na wewe umwana ngana nawe ariko ukaja kwikoreza uwundi ngo uramuhaye amahera, nibimusanga mu nyuma vyarabamugaje vyarabagwaje. Reka tugaruke ku bituma, reka mugenzi wanje Loïc atubwire ibituma abana bakoreshwa batarakwiza imyaka 18. Mbe biva kuki? Nkuko bivuze, abana ibikuru bituma abana baja guhiga ubuzi, bakora ubuzi bubarengeye, nyamukuru n'ubukene. Ubukene mu miryango, ntawo bideha imiryango irakenye, mugabo ntivyari bikwiye ko umwana w'imyaka 12, 13 acaja guhiga akazi ngo mu gisagara, akaja kurera uwundi mwana w'imyaka 6. Urumva musumvye 6 gusa nawe. Nko ku bavyeyi cane cane nibo bari bafise responsabilité yo kugira abo bana, nyimba aje kumusaba akazi amenye ingene amufata, swat amusubize mu ishure, igwa akora ubuzi nyene bwagenewe abana. Si ukuvuga ngo ni umwana mugabo nkakora, mugabo ari ubuzi bwabagenewe. Nk'umuvyeyi yitoraga nk'akazi umwana w'imyaka 10, 12, ugasanga kamurerera umwana nawe w'imyaka 5, aho aba yamaze kurengera, mugabo amufasha akamusubiza mu ishure nk'akaronyi imbaraga mikoro make yatumye umwana aja mu ibarabara. Uyo muvyeyi arashobora guca amusubiza mu ishure, ego umwana akamufasha kukinisha abana na kare nabiwe bona mukinisha. Ariko ingorane nyamukuru ibituma n'ubukene. Sinzi ko uyu muhinga nonose ivy'inyifato atubwira nawe ico aterereye ku bintu bikuru bituma abana bakoreshwa ubuzi batarakwiza imyaka. Jambo ni Rwanda. Ego murakoze cyane. Hama jewe ico nja guhagarara cyane kuyononekara, cico no kwita cimbona kazoza yabo bana. Nukuvuga iyo ufashe umwana atarakwiza imyaka yo kugera gukora canke akiri muto ukaja kumukoresha ibindi bintu, nukuvuga icambere na mbere coco kazoza kiwe ubukisha. Rero turiko turavuga, wamaze kubivuga ibintu bituma keshi abantu bakoresha abana bato aha mu gisagara ca Bujumbura. Icambere n'ubukene bwa nyina w'abana canke abavyeyi,
icya kabiri naco nuko abo bana baje kugukorera bahembwa make. Urumva abantu benshi bacavuga ngo urandonderera akadogo, ngo urandonderera akana gatoya. Urumva ugasanga rero uko kuntu abo bana bo babahemba make barabakoresha. Ikindi naco ugasanga ubukene abo bavyeyi baba bafise baca batuma abo bana baja kurondera ayo mafaranga. Ariko rero ubuheruka niho nahuye n'akana gatoya kariko kagakobwa k'imyaka 9 bariko baragakoresha nkuko nyene mu quartier ngahe Bujumbura mu Kamenge. Hama niho nakegera nkakabaza uwagakoresha yaca avuga ngo ni umwana wanje, yari yakabwiye ntuzovuge ko nkorera, uzovuge kuri umwana wanje. Mugabo biguma vyabonetse naho babinyegeza uwo mwana ukuntu aba ariko aguma rero uwo ukuntu aba ameze, ukuntu afatwa, uko amwambika, iki vyose birerekana yuko atari umwana wiwe. Rero hanini novuga ko ari ivyo onye bituma abo bana bakoreshwa nuko abavyeyi baba bakenye ubukene n'ingeso mbi wanashima yabo bavyeyi. Hama ica kabiri naco nuko abo bana basaba amahera make. Nico hanini mbona. Ego murakoze kuri ico nyene tukiri kuri iyo bituma ico gituma c'ubukene. Nta bindi bituma vyoba bihari kumengo twagarukiye ku bukene gusa. Ego ibituma ni vyinshi muri kino gihe. Uri umuvyeyi ukarungika umwana wawe guca amafaranga atarakwiza imyaka, erega hajyanye hari ikintu nobabwira. Abo bakivuga mu rurimi rw'igifaransa on donne ce qu'on a et ce qu'on est. Nuvuga iki nawe bavyeyi mwumva, erega kuba umuvyeyi hariho uko utegereza kuburi. Uri umuvyeyi, kuba umuvyeyi si kuvyara gusa umwana, nukumenya plan imbono kazoza y'abana. Mbega uri kuvyara kugira uzorunge ku mwana wawe gukorera 2,000 canke 8,000, uri kuvyara kugira ugira iki? Nukuvuga rero n'abavyeyi benshi wanashima n'imizi, kuko ntitwoza kuvuga kuri consequence, reka tuvuge mbere wanashima kuri cause. Imizi n'abavyeyi bubu batabona akamaro k'umwana, nta kamaro k'umwana babona. Ikindi naco ntibagira vision, ntibareka umwana aje kwiga. Turabona umwana iyo yize benshi nubwo benshi bakunda kuvuga ngo nta mashuri y'ubu. Ikindi kintu naco gituma naco yengene ndakivuze, abavyeyi barabona abana bafise abana bahejeje nk'amashuri par exemple, bakaca babona nta buzi bagira, bakaca babona na twatundi dutoya ngo nanaka nivyo twamusesaguye ko nta kazi kahari. Urumva kwacu usanga ico gihe ntibashoboye gushira nk'umwana mu ishuri, ntibabona n'akamaro k'umwana yo kwiga, baca bagenda uce ivyo bitanu. Rero n'abavyeyi bubu vy'ukuri ntibabona akamaro k'umwana. Yaba rero bo kwigishwa akamaro k'umwana, nibaza yuko vyogira ico bifasha. Murakoze. Ntabaciriyemo hariho n'abavuga ngo ko biva ku bugaba bw'umwana. Abana bava mu ishure bakanka kwa ko babona vyanse aradubuye rimwe kabiri, akavuga bivuye no kugakuku ati nabagenzi banje mbona baza cane cane abana bava ruguru baza gukora mu gisagara, ati mbona baza bafise ibintu bishasha, ati bagiye mu gisagara, ati ako noguma mu ishure n'ubundi nariryo hari abashomeri benshi, avuga ngo nanakana cakora ngo misangende kwicira amahera. Mbega wewe wanonose ibijanye n'inyifato ubwo bugaba bwo abavyeyi nta ruhara baba bifisemo? Mbe gute ushobora kureka umwana ngo nubugaba ukamureka akagenda guca ayo mahera, nta nayazana babaha udufaranga duke gose, ugasanga nta nica mu mariye n'ishure yarigarukije hafi? Ego ubuheruka niho nariko ndasoma mbere wamengo hari kuri BTV nyene bavuze ibiharuro vy'abana bahevye amashuri menshi muri Makamba, ugasanga bagiye za Tanzania zaki. Hariho n'ikiganiro twigeze gukora baratubaza none kubera iki baguma baheba, kuko benshi nkuko mubivuga utwo twana duhe usanga twaratanguye no mu ishuri, ugasanga twaciye duheba. Hariho kimwe nakubwira, ikibano burya ni ikintu gikomeye. Ico kibano umwana yabonye nkuko bivuze utwo nakazanye, yaramanutse Bujumbura, asigaye abarose basa neza, ariko ikintu bibagira hagiye ari ikintu bita changement de mentalité, guhindura ivyiyumviro no guhindura ingendo. Ni ukuvuga ikintu kiba gikwiye turaza kuvuga igikwiye gukorwa. Ikintu kihari, abana canke abavyeyi bibaza yuko jewe ahantu ndonkeye niho wowe uronkera, sivyo? Caye bakavuga bati ngo ko naka yashomereye ngo nawe uzoshomera, ariko mu buzima suko bipanze. We ntushobora kureka kwiga ngo nabanaka, iga wewe urondera inzira yiwawe.
menya wowe yuko intumbero y'iwawe uzoshikako mu buzima ni iwawe wenyene. Rero ingorane ihari haba ivyo bintu vyo kuraba ikibana ariko kirafise inguvu, mugabo rero iyo ahoza haragwiza inyigisho zo kwereka abantu akamaro k'ishuri, kupfa kwiga puru kwiga. Kandi ikindi kintu naco novuga gituma baca baheba bakaja muri ivyo ni systeme educative. Uko twiga ivyo batweretse, ntitwiga ivyo dukunda. Rero uriko wiga ibintu bakweretse bakubwiye gusa, utiga ibintu biri en fonction n'uvyo wiyumvira indoto yawe, ntaco dushikeko. Ndiko ndaguha akarero nka je nkiri mu wa gatandatu 6e primaire, niga icongereza mfise inspiration y'umuntu ndiko ndarabirako twavukana yari mu journalist. Nukuvuga nibareke kugira reference ku burorero bubi, kubera ko utoraba tinaka ko yiza gatera imbere nkamurabirako. Rero hanini n'ivyo vy'ikibano kubivuze bashaka gusanga ari nuze, mugabo nimurabire abana bariko baratukirana canke abavyeyi canke bandi bakora amashuri, rabira ku karero keza mubona mu kibano, mureke kurabira kuri kare. Noel, turiko turavuga ibijanye n'ibituma abana bakoreshwa ibikorwa batarakwiza imyaka. Muri rusangi atanga gukora ibikorwa afise imyaka 12 atereza kugira ingaruka. Kasi naza ko zoba ingaruka nziza, ego nziza zobamwo ari nko kuruka abona ubuzima canke ikimugabo navyo nyene ntawo vyita vyiza. Ingaruka nyamukuru nazo ziterwa nuko kubura nuko gukora akazi akiri umwana n'intezi. Ego ingaruka nyinshi nizo twibonera ha mu gisagara ca Bujumbura. Nk'akarorero muzosanga abana benshi baryamye aho onye, muzosanga bariko barasega, muzosanga bo mwibarabara bihera aho nyene. Rero ngaraza ngaha agakora kumwe yari yavyiteze, ugasanga hajya utari kumwe na mama wawe cyangwa abavyeyi n'ikindi kintu. Naje bariko baramukoresha, nta muntu muzosanga yakoresheje umuntu ngo imyaka 10 yamuto yarakadogo canke ingahe. Usanga ingaruka zishobora gushika ubwa mbere ni ibituca tubona mu ibarabara bariko barasega. Ikindi naco ingaruka ikomeye burya ni kwica kazoza kawe gapfa ukiri umwana, nta nteguro ya kazoza kiwawe ufise. Iyindi nayo ingeso mbi uca ugenda uriga, izo zose zikaza usanga bangubiyayura mutwe, baja mu busambanyi, bakagira iki, bakiba. Donc ivyo ni ibintu byinshi bigaruka. Hama mu bijanye n'amagara meza yo mu mutwe nkuko twize ivy'inyifato, uwo mwana nababwiye keshi umwana iyo atari kumwe n'abavyeyi ngo bamwigishe ibizotuma bimufasha gutorera ibibazo mu buzima bwiwe inyishu, abikura mu muryango. Ico gihe rero umuryango si uwo ari we wese, umuryango ni inshuti n'ababanyi n'abavyeyi naho muvukana, niho baheza bakagufasha ugasanga umuntu mu buzima ashoboye kwitorera inyishu n'ibibazo ahuye navyo. Donc urumva ingaruka ni nyinshi cyane kuri abo bana. Sawa murakoze, reka tugaruke ku bavyeyi nabo abo basanzwe bakoresha abana. Mbega umwana yamaze kugera mu rugo babafata gute, bimeze gute? Ubwo ibikorwa babaha yabara abana biwabo bo bibaho uko ivyo abana biwabo badashoboye gukora, ugasanga babikoresha umwana ari munsi yabo. Habo baturubika gose, ntitubagiye n'abandi babafasha. Aho tubaye turatubibona, ugasanga nakana kaje gukora mu nyuma bakagashira mu ishuri. Twasaba ko abavyeyi bo bafatira akakarorero abo bashira mu ishure, wiyumvire yuko ari umwana wawe. Wiyumvire ko ari umwana wawe. Hari amatemonyage menshi y'abana baje gukora, ariko nuko naho bishika ugasanga nako kazi yaje gukora ko mu nzu, ugasanga sikakoze. Hari abavyeyi bafise intumbero zibi, ugasanga bamutwaye mu busambanyi. Ubuho vyaragwiriye, barabacisha amahera mu bintu by'ubusambanyi. Reka tuve mu nzu, mu bakozi bo mu nzu naho tuje hanze. Hari abandi bantu usanga turamaze kubibona henshi mu documentaire menshi, abo usanga babacisha amahera, umuvyeyi agatanga umwana wiwe, ugasanga umuntu aja kumusegesha mu ibarabara. Hari aho twabibonye kuri Jimbere, umuntu yacisha amafaranga umwana, agahagarara ahantu ugasanga aramurungitse, umwana agiye gusega, aragoye bamufashe, ugasanga nawe ntaco tumumariye, azaniye wa wundi. Mbega muvyeyi wewe urungika umwana wawe ngo agende guca amahera, ivyo wewe udashoboye, uri umuntu wategerezwa kuba responsable, wewe nyene wamuvyaye ukamuronderera, ariko ugasanga niwe agiye
kubikora. Mbega Kwizera Noel, hari aho muba mumaze kubibona ibintu nk'ivyo abana baja gucisha amahera mw'ibarabara bagasega bavuga ngo baragowe basize abavyeyi babiri mu rugo? Hari aho muba mumaze kubona canke kuvyumva? Ego, abo bana barahari, turamaze kubabona n'ubu nyene aho haruguru wahuja kuri Place de l'Independance urabasanga abo bana bahari basega, ugasanga mbere bana bimenyereye bagaca hagati y'imodoka ugasanga nta nico bibagize. Ariko hari akantu wavuze gatoya kwabo bavyeyi bakoresha abana, ingaruka mbi bibaza hanini ko zitaba no ku bavyeyi. Ni ukuvuga iki? Abana baregwa n'abandi ntaco babaha, ntaco babafasha. Ni nka kujyanye abavyeyi usanga bavuga ngo abana bacu ntituzi iyo bakura ibintu, none ko wamuhaye aregwe n'umwana. Ni ukuvuga babakoresha bagira iki, bamenye yuko ingaruka zigaruka ku bana babo. Donc umwana arezwe n'uwundi amuha iyo ndera afise, amwigisha uko pourquoi pas tomwigisha ukuntu yakuze nabi agira iki umwana agakura usanga amujanye mu zindi ngeso. Ni ukuvuga rero n'abavyeyi naho babakoresha bamenye yuko ingaruka mbi zigaruka kuri ba bana baba babarereye, ba bana babarereye. Umwana areze uwundi urumva nta nyisho. Rero hama aha mw'ibarabara vraiment nkuko bivuze hari abasegesha abo bana, mugabo haje ikintu co guhindura ingendo n'ivyiyumviro n'ikintu gikomeye cyane. Nukuri nkuko muriko murabikora, mubandanye mutera kamo, mubandanye musensibiliza, kumbure nge hariho kizohinduka. Sawa, murakoze. Turumvise ingaruka mbi zishikira abo bana, abavyeyi ndetse n'abavyeyi b'abavyayi babarungika. Ingaruka mbi zovyo ntizobura, ni nyinshi cyane ntitwozivuga ngo tuzimare. Ni jewe, ni wewe uriko urakurikirana Mbonesha kure BTV Burundi, umuvyeyi wari we wese ahari ukabura umwana uko urayikurikirana, urabizi, urabibona, cyangwa iwanyu ushobora gusanga babakoresha abana bakiri bato. Reka turabe naho ibicokorwa, reka turabe icokorwa kugira ngo ivyo byose bishobore kuhava. Mbegaho leta ibivuga kwiki, mbega kweki bavyirengagiza, kweki ivyamaze kuba ibintu umengo birasanzwe, abari bakwiye kubituza nibo babakoresha. Niki cokorwa? Je nk'ubwanje ngerageje gushikiriza nk'ico mbona cokorwa kugira ngo gukoresha abana biranduranwe n'imizi ngaha mu gihugu cacu. Ubwa mbere nuko botahura amategeko akingira ikibondo. Amategeko akingira umwana birazwi neza ko umwana wese ari munsi y'imyaka 18 aba yitwa umwana kandi umva atabakwiye gukoresha ibikorwa bimurengeye. Si kuvuga ngo akice kibikinebwe cyangwa iki, oya, nko kuja gucisha amafaranga hamwe twavuga inyuma gato, kuja mu ibarabara bagiye kugukoresha ivyo bo bimenya ko bihanwa n'amategeko iyo ufashwe uri nk'umuvyeyi wa murungitsi. Icya kabiri no shikiriza nuko bo kwigisha abana gukunda ishure. Kunda ishure vyofasha kubera ko nko muci mponeho murambona abana benshi bigira ivyabo. Mbere ejo bundi jeho nahuye n'umwana aza akubwira ngo nisaidie, ndamubaza we uriga ngo yego ngo mvuye kwishure mu mwanya. Naratangaye, urumva uburemene bw'ico kintu. Ava kwishura aje guhiga amahera, nkumbure ni nyina yamutumye. Umva nka nyina yomenya ko ivyo bintu babimenye ari icaha gihanwa n'amategeko, yofungwa n'imyaka 2 canke 3. Nk'ivyo noshikiriza mu vyokorwa n'ivyo kubigisha cyane gukunda ishuri. Sinzi ko no Kwizera we. Ego, murakoze. Hama nanje icyo noshikiriza akamunotera nogatera abavyeyi babakoresha abo bana babarungika gukora ndetse nabo bakorera. Ariko hanini nogatera na leta irabe amategeko akingira abana, baze barahana abantu bamwe bakunda gukoresha abo bana. Hama abavyeyi nabo bigishwe akamaro umwana si uwo gusegesha, umwana ni uwo gutegurira akazoza, kuko nibo Burundi bw'uno munsi kandi nibwo Burundi bw'ejo. Rero abantu bose bariko baradukurikirana, bakurikirana ikiganiro, umwe wese ahari naterere, tube turiko tuvuga duterere, tuze turumviriza abo bana. Hama ikindi kintu naco nka twe twize ivy'inyifato, abo bana mukababona aho baba bari barakwiye kumvirizwa, kuko hari aho usanga baje gukoreshwa kubera ibibazo biri hagati y'imiryango, kubera ibibazo biri hagati y'abavyeyi. Abo bana mbere wanashima n'abana bakwiye kumvirizwa kugira ngo baheze basubizwe niyo bari bumvirijwe, kuko kenshi usanga
hariho nk'ibibazo vyabaye muhira ugasanga harabaye kwahukana hagati y'abavyeyi ugasanga hari imiryango muhira ugasanga nubwo bukene buca buza iyo habaye imiryango haza ubukene ugaca usanga abo bana bagiye gukoreshwa rero abo bana nabo kumvirizwa nabo gushikirwa kugira ngo nibwo Burundi bwejo twarangiza dutera akamo n'abana ubwabo bamenye yuko ego naho bo bavugira agateka kuvyerekeye agateka kabo nabo nyene bamenye kwivugira oya kubera ko umuvyeyi akurungika menya yuko ari agateka kawe ko kuja kw'ishure kwiga nk'abandi atari kuja guca amarira kugira ngo abe ariho ufashe umuryango wawe uragera turacyakamo kandi n'abo bavyeyi babakoresha hariho abakeneye akazi bakuze bakwije iyo myaka babishoboye bashoboye gukora ivyo byo mu nzu ni ukuri mugende mufashe barya mugende murondere barya bariho babakorera mureke abana bige ukaba ubishoboye ukaba ufise uburyo ahubwo bafashe bashire mu ishure twotera n'akamureka mukurikiranire hafi kuko ubuhanye vy'amazi umengo bisanzwe kandi vyica kazoza k'abana nibwo Burundi bw'ejo baba bariko barica indoto zabo ugasanga hamwe habandanya hagurira abana mw'ibarabara abasuma naho vyose muvyizo ngeso mbi zose ugasanga igihugu kirononekaye cari ikiganiro ikoreshwa ry'abana batarakwiza imyaka ndashimiye mugenzi wanje Monique Jacqueline Bienfait yadufashije hamwe n'umutumire wacu Kwizera Noel yanonoseye ibijanye n'ivy'imyifato murakoze cane.